ndagira kandi nongere ntere intege abarimu abarezi kuko bafise igikorwa kitoroshe. Ndabahamagarire yuko icyo gikorwa bafise kuba umurezi n'umuhamagaro, sakazi n'umuhamagaro. Iyo ari umuhamagaro rero, umuhamagaro no gukora nk'akazi, umaze kuba ari umuhamagaro uritanga, ukitanga utitangiye itama, eka mbere n'ibyo wawe rimwe na rimwe ukabiheba, mugabo kugira uwo muhamagaro ushitse kuko ni igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana naco umuntu ariko aragikora ahezagirwa nayo, kandi iyo ukoze ibiteza imbere ihanga ryayo nayo yabikwibukiraga. Aho rero nagira mpamagarire rero abajejwe indero iki gikorwa cyo kurera Uburundi bw'ejo bakigira icabo, babone yuko Uburundi bw'ejo ejo niyo bwaba bwagize aho bugera, ko nabo rizo bariteka kuri bo. Birabereye ijisho iyo umwana wareze usanze ariko arakora amabanga atandukanye, amabanga yo hejuru, agiye akora ibyo abandi bose badakora kubera yuko ari ico wamusizemo. Mpamagarire rero yuko abajejwe indero bose bikubita agashi. Bamwe bazinduka kwibarabara bakarindira kugonda urutoki kugira bashike ku kazi basavye rifti batashikisha gushikira. Ndabahamagarire bikeruke. Umuntu wese azi ko azinduka ku kazi, azinduka kurera ibibondo, azinduka kwigisha, avyuke kare, yigabe, ashike ku kazi kare, ashike ku masaha nk'uko amategeko yatubwiye, maze ashitse akora igikorwa ciwe, hanyuma yaje kukirangura, akirangurane n'umutima we wose, n'umutima uri mu nda, abinezererewe ko ariko ararera Burundi bw'ejo. Ntabone gusa umushahara mu kwezi guheze wace yibaza ngo birakwiye. Hajya n'umushahara iyo umuntu awuronse akawuronka atawukoreye, naho urumva yuko aba ariko aragimitsa abandi, aba ariko aragimitsa abandi, kandi aba kandi uvyita ko aba anyonyeje kubera yuko abatwaye ivyo atabiri yakuye. Ndabahamagarire rero yuko iki gikorwa ko ari umuhamagaro bakigira icabo, bakitwararike gusumba ibindi byose. Imana rero mushobora byose iduhezagire twese. Murakoze.